ko ari intambara mu buryo bw'impwemu. Yesu nashimwe, amen. Yesu nashimwe. Yari intambara ikomeye cyane, ariko Yesu Kristo yaraneshe. Reka twongere tubaramutse cyane. Amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose. Yesu Kristo nashimwe. None rero turabaramukije, ni Nelson Kabura musanzwe mumenyereye. Nongeye kugaruka kandi ngo dusangire ijambo ry'Imana. Narirya mu ndwi iheze kuwa gatanu gushika kuwa Mungu, ariko twibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Hama kuwa Mungu twibuka intsinzi kuntu yazutse. Urupfu ntirwashoboye kumufata kumugumya. Yesu Kristo wacu yarazutse atsinda urupfu na kuzimu. None rero nivyo bihe numva ko twosangira kandi kundi gushasha gato mu mwanya muto. Ariko reka dusenga Imana. Turagushimiye Yesu Kristo Munyanazareti, mwagazi w'intamba w'Imana nzima. Mwanya nk'uyu twemereye, shishikari kubana n'umwe wese azokumviriza rino jambo kandi rize rihindure benshi, abantu bazobahinduke. Warakoze Yesu we kubikora mu izina ryawe ryera, amen. Hanyuma reka dusangire ijambo ry'Imana riri muri iki cete cyandikiwe Abaheburayo. Ni gice c'icumi ku murongo wa 11, turasoma n'uwa 12. Yesu nashimwe. Hanyuma umutwe ijambo tuza guhagarara ko mu kuganira ni ikimazi kiruta ibimazi byose vya Mose cyatanzwe. Ni Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Niri jambo ngomba duhagararako. Turaraba mbega naka akamaro kuru rupfu nukuzuka vy'umwami wacu Yesu Kristo. Nakamaro kahe. Yesu nashimwe. Reka dusome Baheburayo 10:11 havuga ngo, kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora ivy'ubuherezi, atanga kenshi ivyo bimazi nyene, ataho vyashobora gukuraho ivyaha namba. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha ntava avyagira uburyo bw'Imana. Yesu nashimwe. Niri jambo numva ko twosangira uko ngo umuherezi yahagara uko bukeye uko bwije atanga ibimazi, ngo ariko ngo bitashobora gukuraho ivyaha kuko vyaratwikira. Yesu nashimwe. Rero aho umuherezi abaherezi bakora iki gikorwa, ariko turavye neza igitabo c'Abaheburayo, mbega ninde yacanditse? Igitabo c'Abaheburayo abasanguzi ba Bibiliya bavuga ko ata numwazi uwacanditse, bavuga ko yo bari nka tract, urwandiko ruraho nyene rudafise nyenerwo. Ariko mu vy'ukuri ugiye gusuzuma neza, ugasoma iki gitabo neza, ukagira une analyse profonde, ugasoma you have to dig deeper, usanga iki gitabo mu vy'ukuri ikicete caranditswe na Paulo. Kuko uravyo kurangiza kwe mu vyete Paulo yagiye arandika, urabibona neza ko harantu yanditse ubona ko neza na neza ariwe, neza na neza toshobora no kubikekeranya. Yesu nashimwe. Ariko reka tuganire kuri iri jambo, ikimazi kiruta ibimazi byose vya Mose. Yesu nashimwe. Niwe Kristo Yesu, niwe yitanze. Akamaro ka mbere reka tuganire, kuko umuherezi yahagarara uko bukeye uko bwije atanga ibimazi, ariko ngo ntaho vyigira bishobora gukuraho ivyaha, ataho vyashobora gukuraho ivyaha namba. Ariko Yesu Kristo ngo ikimazi kiwe ngo maze gutanga ikimazi c'ivyaha c'intava, aho byose byaciye bishoboka. Yesu nashimwe. Akamaro ka mbere, urupfu rwa Yesu Kristo rwadukuye mu isezerano, rwadukuyeho ibimazi vy'ivyaha, ibimazi vy'ukoswa n'ibimazi vy'impongano. Yesu nashimwe. Ngo tubibona mu gitabo, muri bijya bitabo 5 vya Mose, na cyane cyane c'Abalewi, nico kigaragaza neza ibimazi ukuntu babitanga. Abaherezi ngene bategeza kuba bari ko baratanga buri minsi, ariko umuherezi mukuru yarinjira hera hahera rimwe mu mwaka. Yesu nadutabara. Yesu rero kuza urupfu rwiwe rwadukuyeho ivyo bimazi vyose vy'ivyaha vy'impongano n'ibimazi vyo kozwa, kuko
iyo umuntu yakoze icaha yaratanga ikimazi. Akarorero, muntu nk'umuherezi, umuherezi yaratanga nk'imasa y'umukangara, kandi ico kimazi cabanza gutangwa kugira ngo ahongera ibyaha vyiwe. Gushika ku muntu mutoyi iyo akoze icaha yatezwa gutanga ikimazi. Hari abatanga impene, hamwe abandi umuntu mutoyi yaratanga intunguru 2, uwanyuma rwose cyane yaratanga ifu igogoretse. Yesu nadutabare cyane, kuko ivyari maze umuherezi amabitanga uko bukeye uko bwije, uko bukeye uko bwije, uko bukeye uko bwije. Yesu nadutabare. Ariko uwo Yesu Kristo amaze gupfa yatanze ikimazi kimwe c'intava. Ico kimazi n'umubiri wiwe yaragiriwe nabi, ariko umubiri wiwe yawutanze nk'ikimazi kugira ngo kidukureho ivyo bimazi vyose vy'ukoswa vy'ivyaha n'ivy'impongano. Ikimazi c'ukoswa naco nk'akarorero, yemwe dushime Yesu Kristo. Umufasoni yibarutse ari umukobwa, murazi ko amara iminsi 30 irengaho gatoya, avyaye umuhungu. Avyaye umukobwa yamara iminsi 60 irengaho gatoya kugira ngo ahumanurwe, kandi aho nyene yateza kuza mu ikoraniro ry'abandi azanye ikimazi. Yesu nadutabare, yarazanye ikimazi kugira ngo ashobore guhongera uko guhumana kwiwe. Yesu nadutabare. Ariko ico cari kimazi c'ukoswa. Mwibuke kandi nayo kubera atarazi ivyo abahungu biwe bari mu minsi mikuru n'abakobwa biwe barimwo, bari kuhagira iminsi mikuru, haragera igihe ngo Yobu agatanga ikimazi c'ukoswa cyo kugira ngo baharigwe bijya bintu bijya vyabarimwo, kumbure ivyo bakoze nabi baharigwe. Ariko muri ubuherezi bwa Mose na Aroni naho nyene ico kimazi cariho. Ariko Yesu Kristo amaze kuza yadukuye ko ivyo bimazi vyose, bimazi vyo koswa vy'ivyaha vy'impongano, arabikura vyose burundu, aca bisubirirwa n'ikimazi kimwe. Bimazi by'ibitungwa birahava, kimazi kimwe, umubiri wa Yesu Kristo ushuratangwa. Yesu nashimwe. Amen. Turabona akamaro kagira kabiri. Iki ni kimazi kiruta ibimazi vyose vya Mose, ni Kristo Yesu. Akamaro kagira kabiri ku rufu rwa Yesu, yadukuye mu isezerano rya kera adushikana mu isezerano risha. Yemwe bene data, icete candikiwe Abaheburayo 8:7 haravuga ngo iyo ryarindi rya mbere ritabakwa gasembwa ntihari hakwiye kuronerwa irindi. Yesu nashimwe ko ngo isezerano rya kera rirutwa n'isezerano risha. Yesu nashimwe. Yesu yadukuye rero mu isezerano rya kera araturoba dushikana mu isezerano risha, isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo. Ikimazi kiruta ibimazi vyose vya Mose ni Kristo Yesu yitanze ku ikimazi. Bwana Yesu asifiwe sana. None naha Yesu Kristo yadukuye mu isezerano ryo ku isezerano rya kera, ryari isezerano rigoye cyane kandi ryari kwa gasembwa. Ngo rutaboneka wa gasembwa ntihari kuboneka irindi risha, kuko ako gasembwa byari bimazi vyatangwa, kandi ivyo bimazi bitashobora gukuraho ivyaha, vyakora gutwikira. Ariko tumaze gushika mu isezerano risha, Yesu aturovye bivuye ku rufu rwiwe n'intsinzi ku munsi wa mbere w'iminsi 7, amaze kuturoba yaciye bigaragara neza ko iri sezerano risha ari isezerano ryiza cyane, kuko ni isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Reka dusome Abaheburayo 10. Dusomye 10, twamaze gusoma kuri 11 gushika kuri 12. Ariko rero dusuravye akandi karorero kandi akandi kamaro
k'urupfu ni intsinzi by'umwami wacu Yesu Kristo, arico kimazi kiruta ibimazi bindi vya Mose. Turabona ukuntu amaraso ya Yesu, urupfu rwiwe byadushikanya hera cyane. Bwana Yesu asifiwe. Urupfu rwa Yesu arico kimazi, umubiri wa Yesu Kristo, kimazi kiruta ibindi bimazi vyose, gwadushikanye ahera cyane. Aho nubugira gatatu, bene data, gwadushikanye ahera cyane. Kuko dusomye Matayo 27 ku murongo wa 51 no tubona ibitangaza bimaze kuba. Kuko habanje kuba ubwira kabiri, kuva ku isaha ya 6 gushika isaha 9. Aho yari intambara yo mu buryo bw'impemu, intambara ikomeye cyane. Kuko muri ako kanya Satani yibaza ngo arabishobora, ariko niho haho Yesu yariko arakora. Yesu yariko aragwana intambara ijuru, hagati y'ijuru na Satani hari intambara. Kuko Satani yewe yibaza ngo Yesu abacika intege kugira ngo ntiturobwe tuvanwe muri ivyo vyagezwe vya kera, muri ivyo bimazi vy'ibitungwa, kugira ngo Yesu ntadushikane mu isezerano risha, ntaturengwa ducungure. Kuko cyari gikorwa gikomeye, yari intambara ikomeye yabaye amasaha 3 kuva ku isaha ya 6 gushika ku isaha 9. Kuko hari ubwira kabiri, ikintu cyose cyaba nicashobora kugaragara ngo kiboneke, ariko ari intambara mu buryo bw'impemu. Yesu nashimwe, amen. Yesu nashimwe. Yari intambara ikomeye cyane, ariko Yesu Kristo yaranesheje. Ku isaha 9 aravuga ngo vyose birarangiye, maze acaracikana, niho yamanutse kuzimu. Yesu nashimwe. Kuko nacagisoma yubwiye ngo no musi urabana nanje muri paradiso. Bwana Yesu asifiwe. None rero naho twashikanywa hera cyane. Kuko muri uwo mwanya nyene mu bitangaza kindi cabaye nuko igihuzu ngo kingire ahera caciye gitantabukamwo kubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Aho niho twaronse kuja ahera cyane. Ubu turishikira, ariko kera ntivyashoboka. Umuherezi mukuru wenyene niwe yinjira hera cyane rimwe mu mwaka. We nuko ari gutanga ikimazi kimwe au niveau national, kimazi kimwe cy'abantu bose au niveau national. Nawe nyene ntiyafa kwinjira yuko nyene yabanza kwitangira ibimazi vyiwe. Nkuko dusoma Heburayo 5 hajya uhereyeho ngo nuko ngo numuherezi nyene ngo kuko arubanurwa mu bandi ngo akwiye kwihanganira akwiye kwihangira abafise intege nke, kuko ngo nawe nyene ngo aragira intege nke. Yesu nashimwe. Ego umuherezi nawe nyene aragira intege nke. Bwana Yesu asifiwe. Nico gituma nawe atafa kwinjira yuko nyene, kuko yashobora gupfirayo. Muri ukahera hahera hari isandugu, isandugu y'isezerano. Imbere mu isandugu hariyo inkoni ya Aroni, harimo manu. Yesu nashimwe. Hariyo n'ibisate by'amabwirizwa. Bwana Yesu asifiwe. Byari ibintu bitatu. Aho hera kandi ngo iyo sandugu ryari rigoswe n'abakerubi. Bwana Yesu asifiwe. Aho hera hari hakomeye, niho hagaragaza ukwera kw'Imana, niho hagaragaza aho Imana iba, niho hagaragaza ibintu byose. Nico gituma bitashoboka ko umuntu uwo ari we wese ashobora kwinjira, ariko Yesu Kristo yaradukuye, araturoba, asharatujana, adushikana hera. Igihuzu gikingira hera urusengero, icyatuma abantu badashobora kujayo kica kiratandamukamwo kubiri, turaronka umwidege byo gushika ahera hahera. Uno musi jewe na wewe turashobora gushika ahera hahera, ariko iyo tukiri mu vyaha tuba tukiri hariya. Ariko twarihanye tugakizwa neza, uko dusenga tuma dusatira tuja hajya hahera hahera, turirimba, tuvugana n'Imana, durimba indirimbo z'amashimwe, tuguwe neza, tumerewe neza, kuko twamaze gushika hera hahera. Yesu yaraduha ubwo burenganzira. Kamaro ka mbere rero,
mu by'ukuri nubwo bumaro butatu numva twovugana, kandi urupfu rwa Yesu ugira kane rwaduhuje n'Imana, rwaraduhuje n'Imana. Kera mwibuke Paulo yandikira abanyefeso babwiye ngo kera ntaco mwari muri co, kera le gentaya canke le gentil abanyamahanga ntaco twari turico, ngo ariko amaraso ya Yesu yaradukweza aradukwega adushikana iwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Naho akandi kamaro, ubumaro ni bwinshi, ariko nashatse kugira ngo dusangire ubumaro bushika bune. Ubwa mbere, Yesu Kristo yaradukuye ku bimazi vy'impongano, ibimazi vy'ivyaha, ibimazi vyo kozwa. Ubugira kabiri, Yesu Kristo yaraturovye adukura mu isezerano rya kera adushikana mu isezerano risha, nkuko twabibonye ko isezerano rya kera ryabonetse kwa gasembwa, haca hagaragara ko boneka irindi ritagira gasembwa. Isezerano ryiza ari isezerano turi mu ry'amaraso ya Yesu Kristo. Ubugira gatatu, twabonye neza ko urupfu rwa Yesu, ikimazi kiruta ibindi bimazi, cadushikanya hera cane, ahashika umuherezi mukuru rimwe mu mwaka, twebwe turahishikira. Bwana Yesu asifiwe. Ngaho kandi kamaro gakomeye, nkuko Paulo yandikiye Timoteyo naho ko urupfu rwa Yesu akamaro kagira kane, ubumaro ni bwinshi cane ntawo buheza, nuko Yesu Kristo yaduhuje n'Imana. Mwibuke mu isezerano rya kera Mose niwe yahuza abantu n'Imana. Mose yari umu intermediaire, niwe yahuza abantu n'Imana. Mose aravugana n'Imana, Mose akongera avugana n'abantu, abantu bakamutuma Mose, Mose akashabwira Imana. Yesu nashimwe. Ariko isezerano risha, Yesu Kristo ikimazi kiruta vyose kimaze gutangwa, Yesu Kristo ashaduhuza n'Imana. Ubu intermediaire wacu ni Yesu Kristo. Niwe Yesu, niwe yavuze, nico gituma yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kwa data ntamujanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero Yesu yaduhuje n'Imana. Yesu ashimwe. Naho bene data murakoze cyane, hanyuma mushishikare guhanahana ubutumwa bwiza. Murazi muri kino gihe biragoye, ego jambo ry'Imana benshi bariko bararititura, ariko twitwarike guhanahana ijambo ry'Imana. Murakoze. Yesu urakoze, shimwa we wamana natwe, wamana natwe ibihe byose. Yesu wakoze, jambo ryawe watugaburiye, kandi byose bigende neza mu izina ryawe ryera. Amen.